Yesu ashimwe bene data bakunzi, ndasubiye kubaramutsa. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gukengurukira Imana rurema kubera yuko yaduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi turaza gushishikara kuganira ku cacigwa tumazemwe iminsi ingene Imana ikoresha abo yahamagaye. Kubushize twavuganye ingene dukwiye gusengera ingo zacu, abatarubaka bagasenga cyane kugira ngo Imana ibahe umufasha bakwiranye. Rero hariho abantu bambwiye bati ariko ijya nyigisho ni y'abatarubaka. Nanje ndavuga nti by'ukuri ni y'abatarubaka kugira ngo basengere ingo zabo, ariko naho woba waramaze kubaka, urafise abana, urafise mu muryango cyangwa urafise abandi wofashisha inyigisho yo gusengera urugo. Rero uyu munsi tujya gushishikara kuvugana no kubaza ikibazo tuti mbega iyo umuntu yasengeye urugo rwiwe akaba afise umugore cyangwa umugabo yahawe n'Imana by'ukuri, Imana yarabishingiye intahe mu buryo bumwe no mu bundi, mbega urwo rugo none nta ngorane rugira? Ndagomba kubabwira bene data yuko mu by'ukuri urwo rugo ruragira ingorane nk'uko izindi ngo zose zishaka kugira ingorane. Abari mu isi bose bari munsi y'izuba barashobora kugira ingorane, kandi noneho nibisanzwe uburi n'umubiri wese. Ngombye kuvuga nti mu rugo harashobora kubiba ingorane, ukaja mu rugo nturonke ivyara kandi ufise umugabo cyangwa umugore yavuye ku Mana, birashoboka. Hanyuma urashobora kandi kugira ingorane ukaronka abana, ariko nyabana bakakubera intambamyi. Byose birashoboka. Urashobora gushika mu rugo mukagira ubutunzi bwinshi cyane, nabwo bukababera intambamyi. Byose birakunda. Ariko uko bimeze kose, bwaba ari ubutunzi cyangwa bwaba ari ubukene, haba kuronka abana cyangwa ntubaronke, ibyo byose umuntu ashaka guhura nabyo mu rugo ni bishikira abantu bari ku isi bose. Ni nka kwa kundi imvura igwira ku babi n'abeza, izuba rikakira ababi n'abeza. Uri mu isi wese ibihe biramukuranwa ko nibisanzwe, ariko iciza cyo kuba ufise umuntu yavuye ku Mana, iciza caco icambere nuko igihe umubano wawe nawe bigoranye, bikurinda caciyumviyo cyo kuvuga ngo ngira ngo uyu muntu si Imana yamumpaye. Igihe wasenze ukamenya ko ari Imana yagumuguhaye, uca uvyumva uti aha ni Imana yamumpaye. Rero reka nambara ukwihangana. Intego ya mbere ntibe yayindi yo kuvuga ngo reka niruke, reka ndamuhebe, reka ndondere uwundi ameze nk'uko ngomba. Twiyumvira kumwe, tugakora kumwe. Imana nidufashe. Ico rero kiba kivuye mu nzira kuko uba warasenze kandi ukamenya uti nukuri uyu muntu ni Imana yamumpaye. Ico nobwira abantu rero nuko mu rugo si mwijuru. Mubana n'umuntu yakijijwe, ameze nk'uko umutima wawe ugomba, kumwe wabisaba Imana akaba ariko yabiguhaye, ariko hariho ibindi utamenye kandi nta numwe yabikubwiye, ariko ni wewe ubibonye cyangwa mbega nabivuga mu rurimi rwumvikana, ni découverte ugize. Ushaka kuyigira haciye imyaka myinshi, ushaka kuyigira ariho mu gitangura umubano wo mu rugo, cyangwa ukayigira iyo découverte ukayigira haciye igihe kinini yinya. Uko bimeze kose uzi ko ari Imana yamuguhaye, ikintu cambere nukumenya ngo ugusenga. Ari ikintu kikugoye gose, ubona ko ari ikintu gikomeye, nugusenga. Ushaka kuba usanze afise ingwara kana kikomeye utaruzi, ntuca umuta ngo none ngo kubera usanze bimeze uko.
canke ushobora gusanga n'ibintu byinshi bishobora gushika, ariko ari Imana yamuguhaye ibifise icyo yabikoreye. Yesu nashimwe. Bene data, iyo umuntu agomvye kugendera mu bugombe bw'Imana, ni by'ukuri haba harimo ikintu kigoye, mugabo niba ari ubugombe bw'Imana, Imana iguhishurire ikwereka icyo kintu yashatse kugukoresha icyo ari cyo muri urwo rugo. Imana ntihabwe icubahiro. Imana ifise abakozi benshi, hariho abo yatumye kuja gukorera mu rugo kugira ngo afashe umugabo wiwe. Ako n'akazi Imana ituma abakozi bayo. Hariho ubundi Imana yatumye mu rugo kugira ngo afashe umugore wiwe. Ako n'akazi nawe Imana yamuhaye. Hariho ubundi Imana yatumye muri uwo muryango kugira ngo ifashe bariya bo muri uwo muryango nyene. Imana ifise abakozi ahantu henshi. Yesu nahabwa icubahiro. Ico nakubwira mwene data uri kuranyumviriza, nimba uri mu rugo, baza Imana ikubarire, mbega muri urwo rugo Imana yakuzanye kuhakora iki? Mbega no kuvyara gusa no guheka? Mbega no kuzana ubutunzi muri iyo foye yawe? Mbega ni iki? Raba mu buryo bwiyaguye ico Imana yagutumye gukora, kuko Imana ifise abakozi benshi cyane, benshi. Hari aho Imana yagutumye gusengera urwo rugo, kumbure rufise ibibazo kanaka. Wewe rero nk'umuntu w'Imana, Yesu yagutumye hajya kugira ngo ahora gucamwo usambure bya bindi byose umwansi yari yarubatse. Yesu nahabwa icubahiro. Uko bimeze kose nshuti yanje, waramaze guha ikibanza Yesu, ucika uw'umumaro muri iyo nzu Yesu yagushizemwo, muri uwo muryango Yesu yagushizemwo, muri ubwo bwoko Yesu yagushizemwo, ucika uw'umumaro w'akamaro. Yesu nahabwa icubahiro. Ndahindukirira kuri babandi rero Satani ashaka kwinjira mu rugo akagomba gutandukanya ab'Imana yatandukanije. Satani niwe akunda gukora uko, ariko Yesu wewe akazi kiwe nukunga. Nuko rero iyo mubonye hariho ibintu bigomba kubatandukanya, kuko bitobura, murushizeho gufatana amaboko no gusenga. Niwabona ikintu kije kigaca mu mugabo wawe canke kigaca mu mugore wawe, ntubone yuko ari uwo mugore, ariko urabisha amaso y'impwemu ubone ko ari Satani. Ubone ko ari Satani, hanyuma mufatane musenge. Si coroshe gufatana n'uwo nyene, kuko umaze kwiyumvira yuko ari we ariko yagutera ingorane, womenga ntubonye ko yakubabaje. Ubonye ko udashobora gufatanya nawe ngo musenge, rondera ubundi muntu wizigiye mufatanye musenge. Imana y'ububasha izobugururira ibakure muri ivyo bihe bikomeye muzoba murimwo. Imana nishimwe. Imana nishimwe kuko nta kintu na kimwe kiyinanira, nta kintu na kimwe. Bene data, simaze igihe kirekire mu rugo, ariko imyaka ndamahamaze ni 26. Ariko muri iyo 26 nabonye ibintu byinshi cyane bikomeye, byanteye kongera kubona Imana ukundi gushasha. Kandi byinshi byategwa nanje, kuko jewe sindarinzi ko ndi umunyeshavu. Nabyo narinzi ugushanga shigwa kwanje, Mana we umenga nurubeya ruturi hano ku musozi. Ariko ntabyo narinzi kera. Rero ushobora kwibaza ati erega hariho ibibazo biza bitewe nuko ari wowe nyene wabiteye, kuko natwe ntitwiyizi. Eka hakabaho rero igihe ushaka gusanga ibibazo bivuye inyuma, bikava inyuma bikabasenyukira ku rugo rwanyu. Aho onye ndavuga igihe kimwe abadokiteri bambarira ngo none ngo mfise abana benshi, ngo ninugarinda yanje, ngo sisuye kuvyara abandi bana. Imviriza ico kintu. Si umugabo yabivuze, si jewe ndabishaka, si nabo mu muryango wacu babishatse, ariko umuntu w'umuganga akaza akavuga ngo ufise abana benshi. Avuga nti none mfise abana benshi, wewe biragutwaye iki? Ngo yanga urumva ngo amagara yawe
ngo si byiza ngo ku myaka yawe ngo kubandanya ubyara ngo yaha ahandi akavuga ngo reka ngo muri iki gihe ngo ekonomi none ekonomi twebwe twakubwiye ko dufite ingorane ya ekonomi, ko twebwe twizeye kandi tuzi neza yuko umwana ari umugisha, ko twizeye yuko Imana izanye umwana ibizanye n'ikimutunga. Wewe ugomba kuducira inzira nkaho umenga ni wewe ugomba kutubeshaho muri ubu buzima bwa none turimo. Imana rero iradutabara, ico kibazo c'abadokiteri turakirengana. Kindi gihe Satani yongera guca inyuma nyene, atuma umukozi kumbwira ngo mabuja, ngo rega mabuja ngo ngaha ngo si byiza ngo kubyara ngo wikurikiranya ngo abana nkuko ngo rega ngo ngaha ngo ubonye bimeze ko ngo baca bayikurayo. Navuga nti mwizina rya Yesu biragahera, nimba ariko babigenza jewe siko ndabigenza. Umwana atangwa n'Imana kandi ku gihe c'Imana kigeze. Rero inshuti zanje, hari igihe hazi ibibazo bivuye inyuma, ibivuye inyuma ntibibasenyure, ariko wewe nk'umugabo n'umugore mwafatanye Imana ibishatse, mushishikare kubigwaniriza hamwe. Nabonye ikindi kintu kigoye cyane, hari igihe n'ibindi bizana ingorane, ugasanga abantu bo mu nzu barabateye ingorane, ariko hamwe n'ivyo yaba ari umukozi ari mu nzu yawe akagutera ingorane, cyangwa uwundi muntu wese yaba mu nzu yawe akagutera ingorane, wewe n'umugabo wawe mukwiye kuja hamwe mukigira hamwe ivyo bibazo vyose. Imana y'ububasha yarabegeranije ni ukugira ngo mufashanye kubaka urugo. Urugo ni babiri, urugo si umwe. Naho bikunda gushika nk'iyo umwana yagize amakosa, umugabo akunda kuvuga ngo ngo ujya mwana n'uwa nyina. Iyo mwana yagize amakosa ukamenga acitse uwa nyina, ariko iyo umwana yagize neza ukamenga acitse uwa se. Ngira ngo muhora mubibona ko ariko bikunda kumera, ariko bene data suko. Abana tubarerera hamwe, abana tubahera indero hamwe. Ari ikintu cyo mu rugo giteye ingorane tukirabira hamwe nk'umugore n'umugabo niho bigenda neza. Ari ibintu byo hanze bije kugwanya urugo, muca mufatanya hamwe umugore n'umugabo mukagwanya ivyo biri nyuma. Imana nidufashe, Imana itugirire neza. Aha turi mu rugo ni mu yindi, navuga nti ni mu yindi si. Mu rugo ni mu yindi si. Nico gituma dukwiye gusenga Imana yo mwijuru ikadufasha. Mu myaka 26 maze si myinshi, ariko nabonye yuko hariho byinshi cyane biterwa no kudatahura. Ugasanga umugabo ntatahuye umugore wiwe, cyangwa ugasanga umugore ntatahuye umugabo wiwe, bikaca bitera ingorane. Ariko umuti wavyo ni iki? Umuti wavyo ni kuganira, mugasangira ikiyago, mukavugana muti mbega ibinye bigende gute, mukabijemwe inama. Ubonye bidakunze, inama idakunze, kuganira bidakunze, ko naho nyene birashika, wewe ucukomeza amasengesho, wa mugabo we ucukomeza amasengesho, wa mugore we ukomeza amasengesho. Imana y'ububasha itabura kubigenza, izosenyagura vya bindi vyose ubona yuko biguhanamiye. Hari inshuti yanje imwe twaganiriye ku telefone, arambwira ati none ngire gute, ati mugore wanje namufashe ariko arasambana n'abandi bagabo, ati kandi maze kumuhanura kenshi ariko vyaranse, none jewe ngirente, ati kandi noneho nagerageje ko nshobora, none vyanse. Bene data, ndiko ndababwira ngo hari ibintu bigoye muri bya bindi bituma abantu batandukana, nababwiye nico kirimwo. Urumva nk'uye mugabo yabimbwira, arababaye cyane, arababaye gose, umwansi yaramwinjiranye, none agire gute? Senga Imana yo mwijuru itabura uko bigenza, izogucira inzira. Hanyuma ikindi naco, namba wamufashe, namba wafashe umugabo wawe, namba wafashe umugore wawe, uko byagenze kose, nta kintu na kimwe utoshobora kubabarira mu bikorwa byo muri iyi si.
niba nawe uzi yuko Yesu Kristo yakubabariye ibyaha byinshi cyane, mugirira imbabazi umubabarire. Bishobora kuba bishika uri umunyeshavu byinshi cyane, wabibona bikagushavuza cyane, ariko ishavu ntirimara igihe kinini. Yego murashavura mugabo mu nyuma birahera, ukamubabarira kuko nawe Kristo Yesu yakubabariye ibyaha byinshi, kandi ugasenga Imana cyane ikaguha kwihangana. Aho ni hahandi mvuga nti bantu b'Imana, bantu musenga Imana, umuntu akwiye gusenga Imana, Imana ikamurengera. Nibibazo byinshi, ico ni kimwe mu bintu byinshi bikunda gutuma abantu bigora ko babana. Hari ibindi ushaka gusanga umuntu aramunyenga nyangeso mbi bikomeye, bikomeye cyane, bikomeye. Ariko uko byaba bimeze kose, niba uzi neza ko uyu muntu wamuhawe n'Imana, ntibikwiye kubatandukanya, kuko kubatandukanya si ukuvuga yuko uba wikinze ingorane zose zo mu isi. Nababwiye umuntu yamaze kumenya Imana, yaba umugore yaba umugabo mukabana, ingorane ntimuba muzikinze, ahubwo muba mwegeranye kugira ngo mufashanye kugwaniriza hamwe ingorane zibatera. Kuko igiteye urugo rwanje ikinteye jewe ku mutumba wanje, kiba giteye n'umugabo wanje, kandi kiba giteye n'abana banje, kiba giteye n'abantu bose bamfise ku mutima. Bene data twumve, ako kantu gato nikagutuma utandukana n'umugabo canke ngo utandukane n'umugore. Ako kantu gato ubonye nikagutume wumva yuko isi yose iguye hasi. Oya, ariko ukomeze kwihangana, usenga Imana. Ariko cyane cyane bene data, ico ndababarira nuko uru rugendo rw'urugo n'urugendo rutoroshe, rusaba kwihangana kandi rugabasaba gusenga. Umugore n'umugabo mukama muganira ku kintu cyose, mukakiganirako. Yaba ari amaproje mufise mukayaganirako, yaba ari ibintu byose mukama mubishira hamwe mu kiganiro, ari ibyo musengera mukabisengera hamwe. Yesu nashimwe, Yesu nabahezegire. Icatumye Yesu abegeranya mukaba muri urwo rugo muri babiri nuko yabishatse, kandi bona neza yuko mushobora kujana bigakunda. Haleluya! Birakunda, ijuru ryavyemera, riba ryavyemeye. Umwansi ntiyagomba kubivangamwo, mushikamane, mufata amaboko, musengere hamwe, mugwanye uwo mwansi, kandi Yesu azobatabara. Imana nishimwe. Harahiriwe rero abantu bafise Yesu Kristo nka centre y'ubugingo bwabo, nka centre y'urugo rwabo. Ibi bashikira byose bakavyereka Imana. Urugo ntirutwagwa mu bwenge. Nta bwenge na rumwe buhari bushobora kurongora urugo. Kuko urabe neza, urashaka kugenda ugasaba impanuro kuri babandi babimogore bavyigiye, ariko nta mpanuro boguha kuko nabo ubwabo bafise ibibazo bibarengeye. Ushobora kugenda ugasaba impanuro ku mukozi w'Imana kanaka, nabyo ni vyiza, ariko ndakumenyesha ko nawe afise ibibazo nk'ivyo nyene ufise. Ico mukwiye gukora nukugira iki? Nugusenga, umuntu akegera Imana, Imana yo mwijuru ikamukuriraho vyose. Ariko cane cane hari igihe Imana igucisha muri ivyo ifise aho igomba kugushitsa. Kumbure Imana igomba kukwigisha kwihangana, kumbure Imana igomba kukwigisha gusenga, kumbure Imana igomba kuguha irindi bango ryo kumenya ibindi utaruzi. Dufise Imana ikomeye, kandi Imana ikaba umwigisha mwiza. Yesu nashimwe, Yesu aduhezagire. Yaduhaye kubaka ingo, yaduhaye kuja muri iki gikorwa, ifise ikigomba kudushitsako. Igomba ko twigisha abandi, tukabera akarorero abandi bari nyuma yacu. Igomba ko twerekana ukwihangana n'abandi bakabibona bakihangana. Igomba ko twerekana urukundo n'abandi babibona bakajana urukundo aho bari. Imana yebasha nishimwe. Ndibuka igihe twagira mariage, mu minsi ya mbere hari abantu bakunda kuza iwacu,
bakambwira ngo baje ni none mwaje kugirane, baca batubwira ngo baje kwiga ngo ingene umugore n'umugabo babana muhira neza batwenga banezerewe. Uyo muntu yarabimbwiye, ndavuga nti Yesu we, ntitwabimenye ko ico cari cabazanye, kumbura ngira ngo twabimenye twari kubibereke gusumba ariko kubera yuko nibwo buzima twari tubayeho, barabibonye kandi bashimye Imana. Nukuvuga ngo umubano wanyu ucika icitegererezo ku bandi benshi. Hariho abandi batazokenera yuko mubigisha na vyinshi, bazobiraba gusa. Yesu nashimwe. Uyo muntu yarabimbwiye ndanezerwa cane, ati twaraje kwiga, ati kwiga gusa nico cari catuzanye. Ndavuga nti Imana nihabwa icubahiro. Hari uyundi muntu Imana yarungitse muhiri wacu, sinamenye ico yaraje gukora, mugabo yaje nk'umushitsi, yaragwaye, hanyuma aza abiwacu amezi nk'atandatu. Igihe co gutahuka kwiwe asubiye iwabo, ico yatubwiye n'uyo ndavyibutse, ndashima Imana. Yavuze ngo ndashimiye Imana yo mwijuru ngo yampaye kuba muri uru rugo. Aravuga ati mu mezi atandatu ndahabaye, sinigeze mbona mushavuranira, sinigeze mbona n'umwana wo mu rugo rwanyu mumugirira nabi. Ati hamwe umwana akora ikintu muvyeyi akamukankamira akamuryagagura, ati iryo jambo sinigeze ndaribona iwanyu. Yabitubwiye atashe, ariko aravuga ivyamushimishije. Nshuti zanje, bagenzi banje, icompa namwe Imana y'ububasha ikabagirira neza mu ngo zanyu, mukabicitegererezo. Abandi bakaza bakaraba bagasoma ibyiza bibabamwo. Yesu nashimwe. Birashoboka umuntu bikamugora akareagisa nk'uko utariko, ariko uko bimeze kose, kubera umushitsi aba ari umushitsi, aba ariko aragenda, umuntu yirinde kugira ngo ntatsitaze umushitsi. Umushitsi ni nk'amazi aseseka, atemba akagenda, ntumenye iyo agarukira. Nico gituma umushitsi ni ikintu cyo kwitondera cane. Ariko rero kandi umuntu abaye iwanyu amezi menshi, si ukuvuga yuko si ukumwitondera gusa, usanga ubaho nyene nk'uko ubayeho, wishura nk'uko wishura. Ibyo kwigirisha biraheba bigahera, ibyo kwirinda umunsi umwe iminsi ibiri birahera, ugasanga ubayeho nk'uko ubayeho. Imana y'ububasha nishimwe. Turaho canke turiho ngo twigisha abandi. Mbega mu rugo rwawe umuntu yoza akaharara kabiri gatatu, akaharara ukwezi kumwe amezi abiri, yohasanga gute? Yosanga imvugo yawe imeze gute? Yosanga mumiraniye gute n'umugabo? Yosanga ibyanyu bishinga intahe imeze gute? Yesu Kristo adufashe, aduhezagire. Abo turibo, abatubamwo canke abo tubana, nibo bazomenya ico turico. Imana yera ibahezagire bene data. Mu rugo ni mu nzu y'Imana, muhakorere ibikorwa vy'Imana. Mu rugo abana babona intahe nziza, mu rugo ababanyi babona intahe nziza, mu rugo ababagendera bose babona Imana. Ndabizi nta mumarayika ariho, ariko ivyo byose bigushikira wige kwihangana. Ndabizi nta mumarayika ariho mu ngo, ariko ivyo byose bigushikira wige gusenga. Hanyuma wige kuba umuntu w'inyankamugayo. Ufata ururimi rwawe, ukumva yumva ushima Imana, ukumva yumve ufise amajambo atera intege abandi bose bakumva. Ntakumva n'insaku, ntakumva n'uguteranya, ntakumva amajambo atariyo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshuti yanje, mugenzi uri kurankurikira, nariko ndakumvisha gusa, canke nshima Imana, canke ndakwibutsa ngo ahuri ni Yesu yahaguteretse, ukora igikorwa ciza c'Imana, kandi Imana izobiguhembera. Abo bakubona ubabere umugisha. Ndashimiye Imana kubw'amajambo Imana impaye kuganira namwe bene data bakunzi. Ndiko ndabivuga kuko nabonye yuko ari ibintu bifasha kandi vyubaka.
nanje ndagiye ndiga, nagiye ndihana kenshi, nagiye ndikosora kenshi. Nawe nshuti, umwami Yesu aguhezagire. Yari Françoise muvugana, Imana ishimwe.